ujya Pacifique ujya n'umwasi w'igihugu ma n'umwasi w'Uburundi kuko nta kuntu wo kwama wandagaza ibintu bibi by'igihugu ciwawe azombwire basi igihugu atabibi bibamwe muri ico gihugu azovuge basi vyiza bro azovuge ivyiza amasengero amashuri amaze kubakwa mu gihugu aramaze kuyapostinga abana bavugwa ku buntu aramaze gufata ama video ariko yerekana abana bariko bavugwa ku buntu kwekarondena na insolite wewe so wo kwa murengera yaborewe gusaka bari wa mu mwandagazaga mwene wacu akavuga ati je naravyaye umwana mwiza koresha umwanya so urahengera yakuguriye impuzu kuya no gucoresha so gukora ubukwe urumva kuko wanashima yasogocoresha wanashima ijya mariage ya Simbizi rega ntizari gahunda za Simbizi ziki Simbizi ujari mu bagabo baganzwa n'abagore Simbizi na Landry muri entertainment abantu baganzwa n'abagore ni Simbizi na Landry Landry we n'amatwi barayakwega ati ngo hano Jesse ndi chawo kwa Simbizi ariko ujya Simbizi wa mugore we agutere ura Simbizi we ntimuragendana muzogendana umugore wa mu telefone uri kurabira byo muri entertainment ngo nakundo ruhari abantu mufatanye mu nda abantu mukora umwuga umwe why Demana mwamuretse why Demana yarasaze Demana mwaramuretse nta numwe aramuserukira basi mufate umujane kwa Roja Demana namutwaye kwa Rojanti je acha ongo naramutwaye kwa Rojanti nagize diri na mama wiwe nawe yaranshigiki n'umutipe yitwa Kinju Yesu akuziba kamo TV nizere ko meze neza aho muherereye hose. Yes, Mr. Kodi, Mr. Black the first king from into the Badiland aka Metre Polivara nko bisanzwe. Guys, no muzi tukaba twazana ibintu biryo sana muri gwa rugendo kubazanira abantu bagiye batandukanye hano muri industry ya 257. Guys, no muzi twazaniye Papa Sutwa, Papa Kashira Soni, Pakanyamuji. Ewa, ciao Sutwa ambassadeur w'ubunure n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Mu muziko guys, reka tumuhe karibu kugira abanze abaramutse kwanza. Komeze neza kamuteze iminsi myinshi je nenda bakumbuye ndakenda. Ewa ni wari waduheje sana. Bakumbuye kandi cyane gose. Mumeze neza. Tumeze aho murare mwaragwiriye ewa ni muri gwa bumwe nyene bwo kuzamura natso. Ya kabisa. Ewa nakoresha umwana twatukumbuye wahora mu biki kwanza. Je nahora hanyene bindi bikorwa nyene gusa nitwari tumaranye. Gusa naheruka wa mukobwa watanze igituro cyane kugira bamukuru ujya mukobwa. Ujya ni hakiri. Ya mukobwa yigira marayika. Ujya n'ubundi n'umusere. Guys jewe n'ukuri. Hello, vous allez bien? Nabona guys. Kumbe yirirwa mu geto kwa Simbizi nabibonye. Gusa Simbizi ntaci yakoze waravyumvishe. None washaka bivye kuri kamera ngo narabiko. Oya vraiment oya. Oya bari fiere yabyo vraiment. Ujya watswe abakize. Ujya ni mama pastor. Oya mama pastor reka reka. Mboje abantu abo bita ba mama pastor urazi. Reka. Ya kuri suma. Bwana shimura bone ivyo bintu uvuga ngo mama pastor. Abayisilamu iyo bari mu mafungo. Ingurube acha ongo. Zira we kari fama uzaguhenda akajyo ubunure hano ingurube. Akaba mizima benshi no bajya ingurube wanashima. Bazomutenga kuri bijya bintu rero oya mwese muri batengana bakizwa. Ariko menya ko abakizwa benshi nibo bonone kabisa. Abakizwa benshi. Ewe gayereka reka. Koresha umwanya. Sanga umupastor umwe ifite abademu muri sendero nka. Hari ubujene usanga mu ma repetition ngo ugiye kuririmba sanga hari indani ari ubudemu. Benshi mamande yaragwaye igiturire kabisa. Uko n'ukuri je ndabizi neza kuko naje naraswe kuba umupastor naraswe kuba kugira umuntu asenga cyane. Membona plus usenga cyane ni kuronka ubudemu. Simamanda rena asubira gute mu kabisa mutabure mukorane fresh. Yesu ashimwe cyane. Ngenda gutera inkuru nje ngero mushene. Niba muhiri wacu ko refti kumusaga. Arakademu natongoje kagakizwa kabisa kaba mu rusengero. Nekaje kunda twaza tumanza gusenga. Tugasenga. Nangura ukajya indimi. Bibiranya cyane urukebuke. Kazashira pembera kaguru nkaca. Umanika mu borere. Nukuri kuma vyaserekana sijeje nyene ndabizi hari umudema ashobora kuza kuraba avuye kuri epe akaguha map t-shirt ndaza kuraba mvuye muri repetition kabisa mvuye mu misa none nabose bibiliya oya ukenye gusoma na si bose koresha umwanya benshi nka Delicia vraiment
umushingira ntawe Derisa twamuhevye ujawe umuvuze rega ni watumye ubiza nivyo nk'ubu nzambona abantu batangiye ku telefone bahabwa bazona gufunga kuntu ujya ntabwo washavye kuko ozura mu postinga ujya ntiyo mvugisha jewe ariko menya ko abantu bigira bakizwa ntibazoba benshi ngo jewe ngo Yesu ashimwe ngo sinambara ngo ntuzenye yareka kabisa nibo bononye ahubwo uzokwemere babamesha kubwira ati bwana mambo vipi ni usanga arabantu gamesha man aho umuntu yironkeye icupa ari kubita cyayipowe koresha umwana twagwe ko atadire dufise by the way no musaruka sasa uranaberewe kabisa ne kubegwa zese ndi munyakamenge uri umunyamusaga ndi toto town sindi ninde yakwambitse koresha umwana sa ninde yakwambitse nushaka kumumenya kugira natwe tuzoze turagenda twambika none suko uragenda kuri page yanjye urabe address uzozibona singomwa ngume ndamuririmba yamuriho ya uzoje kuri page yanjye umurabe ati uwa mwanditse kano munsi senya mbika buri ega bijya bintu bababwira ngo wambitse umuntu ngo je nambara muri rawe ni silipe ni uyambarira ni boka ni uyambarira n'amashesheti ni uyambarira kabisa hari usanga nyine hari umujambo nyine afite amastile usanga aragutema agatriko cyangwa agapantaro cyangwa agutaya dufise imizigo muhiri ihenze ewana nzashitura kuri portement ni hari abantu rero usanga bifitiye nyine imizigo yigurira imizigo cyangwa ariko jewe vrema je kuvuga nambari je ndipima nkavuga ati no mpuzu je yombeye kabisa nk'ubu ndeje ndi muto urabona uko wavyibushe urabona ukuboko kwanje indasi ni nziza kabisa ubu nambaye agahuzu kambana ututwenga erega koresha umwanya wuri ivyuma wosanga kwa muganga cyane atorotse mu bitaro ariko niyambara impuzu gangi duhica bibaza ndumugangi anguye impuzu mengo numukeke bakuye ku musoso aho umukeke weje kuwujya ivyo mama kamonya mujini wabizi weye arabizi ivyo nibangagiye koresha umwanya mbe wawe ivyo Simbizi yakoze ibiki yakoze Maria Simbizi we ntayo wowe koze ibintu vyiza byo nawe n'ivyunguka kuyasugushira umugore mu nzu no gukeye ivyunguka hajya Simbizi azoharira benshi azobabwira ngo ko afise umugore yarabigaragaje kabisa aca gucira inoti muri indasi ntidukeka nta munagira makiyaje nk'iyo Simbizi yagize yareka wawe mariage ya Simbizi Simplice Daniel no wona wa mushira hamwe n'ijya mariage Simbizi yakoze urumva na kwazi ya mariage yakoze reka mani twe turazi twe ibintu turarabi ibintu twakati ibintu bimeze koresha umwanya Simbizi ya mariage yayikorewe kandi mariage mu bisanzwe mani itagusizemo imvune kabisa uzokora mariage Simbizi ari mu mariage ucuharura miliyoni 5 kuri konte Simbizi ari mu nyungu mariage iraheze miliyoni 5 kuri konte nawe yavuze ati abantu bose bazi ko materera ikintu batarashirako maka bose bazane si mariage ni micoro bya nuguco kujya nugucoresha so gukora ubukwe urumva kuko wanashima yasogocorera wanashima ijya mariage ya Simbizi rega ntizari gahunda za Simbizi ziki ndazujya mugore wiwe mama manikazi oya Simbizi ujya ntatome kwijambo n'umuntu w'umugabo seruko Simbizi ujya ari mu bagabo baganzwa n'abagore Simbizi na Landry muri entertainment abantu baganzwa n'abagore ni Simbizi na Landry Landry we n'amatwi barayakwega ati ngo hano je sindi cawo kwa Simbizi ariko ujya Simbizi wa mugore we agutere uraba Simbizi we ntimuragenda muzogendana umugore wa mu telefone urabe kwazo mubesha ngo ndashitse abumwiye ati ndashitse abari hajya kuri SOS kabisa ni SOS ni EFI abahagaze jiste uko yibera mu carava Simbizi ujya n'umuntu w'imbwa sa nugera mutima umugore wese yewe gaye none zibwira akumva koresha amuvuga ngo ari kure nene ntakoza ngo uzo mukoresha igani uzo mubaza ati Simbizi tubwiza ukuri umugore wawe wo mubesha akaza kubira ngo no mubesha tumubwira ati sheri umubwira ati duhere ko Simbizi none ntiyamubwiye ntiyavuze Derisa yuko yagize yuko yaza muri ghetto akavuga ukuri uzoje mu Simbizi mu telefone umugore wawe umubwire kuri mukajaga kabisa umubwire kuri mukajaga uze wumva acavuga wonye gukora iki kandi ngo umugore we arakazi sana umugore uzorerekana abatutsi kazi petire kare abatutsi kazi bagenzanye ntibashira kabisa kare ni washaka kuyubakira neza umugore uzoganza kabisa uzoza n'uya mukobwa wenyine usumba level usumvya mind ahani burayi kabisa umugore usumvya amanyama ahani burayi zogende ruguru hariya uminyaganyaga umwateka ku wizanira tingo
umwereka ati iyi ni mbabura iki ni kirato iyi ni sima ujya ni uzogana kabisa. Simbizi ajya asa n'uwikwegeye kara mu gashamba yo kumva yo kumbirira fo inde Simbizi yo kumva ayo nyumva niyo nkubita. Okay, ya nikoresha umwanya atagaragaye mu bugeni bwa Simbizi. Yawe yasinagiye ikibazo kiri hagati yanyu na Simbizi. Uburyo man. Uburyo bova mu gatongoro no kwa Muvaye. Taxi zaranga. Taxi wari kuza muri ro mukafata bisi. Jewe mfata bisi jewe. Nukuri guys. Sukwirata cyane. None gasa. Je kweri. Aba bantu biwacu muri industry ariko no bafekinga live. Oya sugufekinga je barabizi ko ndabagaragariza ucyo. Ariko mfashi yo gahunda mba niteguye. Niteguye ndabireka. Ego ndakubwije uko je ndafata imoto. Ndavyemera ndafata bajaj kabisa. Ariko jewe nta kinga mfata. Je nta bisi nurira. Kandi ivyo kubitahura si gisabo nitegeko kuko je ngaha barangaya benshi barangaya ariko bamenye ko je niyizi je nta bisi nurira kandi je ntayo nurira kabisa. Umuntu wese n'ingingo ziwe bro je muza kunjija ngo musike mwishima jewe sinishima murabizi je murazi life nibereyemo n'umugore wanje n'abana banje ariko ico ndakubwira ati kimi gipasa ni gipasa kabisa. Mugatwe tere kwa muterereye Simbizi. Oya nta na 10 namuterere ndamutere man. Ansaure. Noyo bagusanga uterera ibintu bidahari. Wewe uja kugaburira uwari. Okay, warabonye. Woza uheje kujya kaca gwisana yinjyaho. Wo mushimi. Jewe. No musimiranye no akugize ku mutima. Kujya aguha izindi njyace zivundira mu nzu ukamushimira. Oya uramuha amafaranga no to mushimira nujya guhereza ikintu atacu ufise. Warumvise ivyavuze no muntu yemeye ikiro cifu aragikeneye kwanza mu kijana. Numva ko ari ubundi bweskuko. Oya subwese. Boro weskuko. Koresha umwanya industry ryose ahubwo nawe rabo bikore kugira. Oya je naragize ta civil. Mariage ndiko ndipanga je sindindire bampangire. Je zipanga je inkuru ubugeni. Je numira abantu ntarinda kubanya. Ubure dote yaramaze kubakoresha umwanya. Ibi bintu urabona mani ni nk'ibintu vy'inkwano. Ibintu vy'inkwano ngo yatanze inkwano ugasanga siwe watanze inkwano wisofye amahera waronde ngo umuryango wagiuhereza icyumvira abiwanyu kwebwe wabipete bafise amafaranga wabahe icyumvira ati nukuri mama papa je nukuri ngo mideni kabisa ukazobona so ngo nzobigukorera mwana wanje kazima wemeye yani ndabonye kukuze burya amaya inkwano Simbizi yatanze wabo n'umugore siwe amahera yakoreye ngo arakoye urabizi neza uribwe bwajya amafaranga ndabizi neza ko je twarivuganye mu kiganiro tuze gukorana yambwiye yuko yakoye yani ngo inka zitatu urumva imwe kuri iri kuri valere ya 3 million urumva biri kuri 9 million Simbizi 9 million uraza aho yaba indi buruguni yaba mu nzu ya 250 9 million mwene wacu 9 million Simbizi ayo mafaranga ntayo agira no kuri konte yiwe ntayariko amafaranga umuryango bagiye hamwe urajagura ivyo rero ntivyitwa ko we wakoye vyitwa ko wagukwereye niyo mpamvu renda kubwira ati umuntu kugira umuhereza umugore ibi bizita ngo kumukwa ngo nukumuha agaciro kiwe rondera amafaranga wewe wenyene kabisa ubikuvuga ati jewe ngomba guhereza iteka umugore wanje kabisa amafaranga uyisopura z'uburibwe bwayo ushira biwabo n'umugore yes naho cyo bigihumbi ego ariko aba yawe wisofye nuzavuga ati umugore nzomubaha cyane kubera iki yaramvunye none uzobazo gukwera bagukorera ubukwe banagucoreye wowe uri ngaho gusa ni presence gusa ni n'amaposti gusa biko no support guys support ndakuba yaramusho bitoma ugiye kubiraba neza ubwo nubundi busuma kore ivyo warondeye koresha umwanya wewe wavuze ko utakunda kugaragara mu bintu by'imanza cyane n'imbanza za famille je sinkunda kuziga ariko je narakubonye mu bugeni bwa accident wewe wagiye nubona nagiye n'umugore wanje kabisa n'umwana hari déplacement abantu batatu kandi akese yabikorera ha mu kinama kuva mu gitungu ubwatura mu kinama ibazaje nafashe byari bitatu kugaruka bitatu 6000 nkaba mpejeje yani muri 10000 harimo na mirinda ya mama yake na n'igihumbi ca bumu y'umwana ubuzima 10000 ariko kwa Simbizi byari kuntu hari miburi buri bihumbi jana ibihumbi jana ndakwenda wapi kuva muhira kuko je wahomba nta parking y'amataxi hari ukaja muri mirongo urinda gufata amamoto cyane bajaji yo kuntu hara kuri taxi kuva hajya kuri AVM ari nkunda kuzifatira no kwa muvayo taxi n'ibihumbi 200
200 kugaruka ni mwijoro vyaheze saa 5 y'ijoro none taxi ya saa 5 y'ijoro umbwira amafaranga bagutwaye kuri 20 ku murango saa 5 y'ijoro nangahe kandi hoho ni direct no mu gatungu za nzira zuku baba bahazi ariho batanakwemerera amortisere zica zipfa imodoka zabo aguca 70,000 ijana riragiye mugo bugeni bwake si yamari ko yari boss wari wambaye neza kabisa nambaye neza nambaye umushinga ntahe bijya kugera umugore wanje mani namuguriye kanzu 45,000 kirato c'30,000 ndakwereke neza yuko ibintu by'ubugeni kuja mu rubanza atari ibintu zinduka ngo yagiye uripanga apana renga bijya niyo mpamvu ndakubwira ati burya hajya Simbizi burya bukwe yakoze kabisa burya ntiyigeze abona valeur yico bitubugeni gukora ubugeni byari mu munyenga abantu benshi bakoze ubukwe uzobabaze bagucire ku mayange ubukene bwabakubise Rega Simbizi niwe gushaka kumurabazwa yashaka kurongo kwa Simbizi wona bobo nguzo inyuma y'ubukwe we vyagenze gute reka ndamuvugire gato Simbizi raja kuyiza Simbizi yabashaka umugora mutegeka cyangwa yahamiye amarongo ari gutwara mu diaspora ryari ko mu diaspora oya mu diaspora gute kandi rega hari igihe ufatwa mpiri yafatwa mpiri umututsi kaza kakudoma kabisa gatahati yari washitse mugenda n'umugore mugore amusumbya amanyama nakure kandi sindamwanka ujya mugore we vraiment n'umuza wana si mujya mugore yakuriye hamwe rega n'umugore wanje bigaye barazinanye barigeze kabisa nyakabiga bakuriye hamwe cy'umugore wanje barigeze guhura turi kwa Bobo hari kwisanganiro hari Bobo akorera baca barayaganza numva ngo ngo Inesi sinari zinagiye Inesi uko sinaguheruka kera okay yakoresha umwanya mwe na mugenza we sabwanwa Simbi nako nuze plutôt famba mwazimye kabisa mwazimye amakriaso twatumenyereye maze umviriza kandi ndakubwira ikintu kimwe wowe uzobwira abasani ngo bazimye apana koresha umwanya jewe ntuzokwigira umiyumvira ngo nazimye je nkora ivyo urumva je sindi umusani je ndi umusazi imana umusazi birashoboka none tunyagirize ngo nazimye mwene wacu kabisa mugize abayibuka koresha umwanya n'afamba ro publicité bigeze gukorera rifa sinzi ko mugibuka ubona yiwe publicité bagejuru ku mabati baravuga atiga ntayo wibuka ku mabati publicité mwakoreye riva Happy River tubabacawa tuduse n'imana yo kubacawa niba ushaka jewe ndamutape cawa none mani amazina yanjye nitwa koresha umwanya umunyarusaku Mr Tugesho Sutwa Chawa Mr Vugutavyo ivyo vyose amazina afise insiguro yayo ambasaderi w'ubunure ni gukoresha ni fasha umunyarusaku ni gukuramo urusaku umuntu je sindi umujournaliste ngo mbaze ikibazo ngo kibazo digitomoye genda gukuramo urusaku wanura Chawa genda shwa kukwamamaza ku nguvu papa gashira soni urumva ni kanyamuji ndi umunyamuji nkoresha umunyamuji umunyakamenge ndakenda mama bimeze gute rero ivyawe na famba kabisa ni bimeze neza tumeze neza twe nitunyoteje abazi nimba twabanyoteje birabasha natwe tubaye twe tubahaze twe tugume tunyotewe ahubwo mwofuma munyoterwa twe tukaguma tumeze neza canke muba mwasa mbeza ziko mwebwe urabona bijya mubona ngo umuntu arahitinze abari habari karababarira iyo abantu bagwa gutapangura hitinze utugira amanyama ututangura kuyibona kandi bica bigusaba ingufu nyinshi cyane bituma urabona nk'ubu dufate nkujya mu petit Melanin boy bamaze kumwereka yuko areza yagira ate mwindi ndirimbo nanye ndamufana uzege ni harure audio nangahe video nangahe ucurabarira uwasohoye indirimbo 3 ku mwaka yakoresheje angahe eske we yinjije angahe Melanin boy amaze kumubona muri show sketch oya uramaze kubona muri show ndamaze kumubona muri show hari amashow ni umutwenzi se yarari ya show ya muri ya B-face kunani hari muri nuzenya kasa amaso yarari B-face n'umujama wawe yo kuri hanga voila muri kasa amaso yarari agwa na déplacement ngo arakurishe mvuga zijya show zo gutumwako wahawe deal mwadirinze uri kusohora indirimbo audio na video bijya rero iyo ubona umenga uri hit bica bikwereka yuko umengo nkore video irenze ijya
uguma wisopa abana baryoshe amasifa ko turondera abademu niba bakoresha umudemu ko turondera abandi bikaba bigukonsoma ivyo rero bica biguta mu mvune ujya rero ngo wazi ujya nta mvune ujya mupeta ari talented sana ujya mupeta ni mumwinjire sana njya rabizi musumbya aba dramati no Ferdinand wo mutege imbere ujya mupeta ile Fernand Ferdinand Jesse ndi umufana cyane umuziki mwiza umviriza ndababwiza ukuri mu mukadukurikirana none ndamaze kurikirana inkuru za Fernando na Melanin Boy aba bapeti batawe kuririmba bari timu kuva igitega sawa bararirimba kandi neza cyane kabisa twebwe nitwaraba ngo uyu yagize ukuyagi twabona ko ari team we love music kabisa uno munsi rero Fernando baramugiriye ishari kubera iki kubera indirimbo yo Berisima yakunzwe iba virus bantu baca bamugiriye indirimbo ya Kadike kutabivuga iyi kuri account yawe ijwi riririmba Berisima ni rya Kadike oya si rya Kadike ariko niwe yanditse none muri morogo waramwumvise kararirimba none wibintu byose wanditse ahubwo jeno turumva umengo jisinda abantu ngene mwabaye wewe none kwandika ikintu no kugipangira melody no kukiririmbira urumva atandukano rihari oya basi nabe yemera ujya mu maradi ko muri studio umuproducteur burya agufasha ibintu byinshi kugira uririmba indirimbo isohoke bekoresha umwanya wowe wararigiturire kuko n'inyuma ya zijya ntuzo zose zabaye wewe wagumuri inyuma ya Ferdinand we yaragwaye ku mahera yakwiyebutse oya zinagiye kwikebuka nsanga Fernand umengo bamugejeje mvari sana bamwasi abarundi kweri kimwabaye twe nidufite uhitingiye muca umva muca mumwica oya so guhitinga uhitinze kuza no mutandiro abarundi bafina koresha nirekera imorekera abandi reka imishwara arayizuba yikorere oya mwebwe kazi imana inkunda si hit yakwigiye 5k si hit kabisa nayo ni wa mugore niwe yanditse cyo mpeta fisinga ndababwiza kuri je sinzi kuja ku ruhande zico maze kuna abarundi uhitinze baca bashaka pfe aveho ikunda kabisa nimuze mure ku muntu umwanya wiugeze awugiyeko kabisa urabona ujya Melanin sinzigo y'akazi acha wongo reka kumufederesha je ndamaze kumukema ujya mupeti ivyo akora bikora kuri competition ya Fernando kuzaho ivya visa byankiye kwagenda mbe urazi Sadbi imyaka yaramaze gukora ataraja hanze gusa yaravuze nta kibazo kihari hagati yewe na Melanin navyo ujya mupeti n'amatwe yuko afise ugwanko muri warafise inzigo ya Fernando bro Fernando kuba Berisima yarahitinze itasohotse nka timu kabisa kuba yaragiye Buraya kuzunguruka Buraya batajanye none se yaciye atangura gukora oya ujya mupeta arabizi basi bose barabizi ngira Berisima itarasohoka Melanin yarafise indirimbo yitwa ngo iki wenyene Melanin cyagiye cyagiye nta song nayo yarafise vreo yagiye kumva umujinya rero kubona ati yashe dutamwe indirimbo zibiri ewa carimwe reka rero gukora umenga ufitisha ari umuntu kora nka wiwe kuko igikero ciganye nka kugira kunya kirasuka Fernando igicu afise imihema rimwe umwiganye nabucumeneka yaragwaye ivyo ngo oya na Dramata bamudoderera barapfuye Dramata ahubwo yanagiye mutana Dramata agishushe neza oya abarundi ni kwa kundi baharara umuntu abarundi turahara uribuka imbidata amahiti yakorawe arafise song shasha fermese zose oya ivyo vya song shasha nituko turagira promotion ngaha arabizi twe tuko turayaga ivyacu ariko menya ko imbidata wa kera si ubu imbidata kera mani yarafise amahiti nka 10 yagiye kuyasohora album zibiri mu ndwimwe abarundi bari bakimuharaye indirimbo yitwa Mama Nyeto urayize imbidata ndayizi sana ni kwera uri muri entertainment ariko hari abantu benshi batayi ariko ikibaju za man kabisa baraguharara ugashuha baguhimba bakaca bashaka yuko ucuzima kabisa kuko abarundi bazi yuko uhitinze ucuba mu boss abarundi rero abafana abakunzi bakunda umuziki w'Uburundi ntibakunda umuntu yuko atunga rimwe Fernando aririmba ati bashaka utera imbere ariko ntubarenge ntubasumvye aba barundi badukurikirana barakunda yuko uba trend umera neza ariko ntibabone waguze umuduga ntibabone wagizene ntibabone urumva baca barondera ingene uvaho haza abantu ivyo navyo sivyo kabisa koresha umwanya ariko nshaka tuvugane ko gatoya
uri kurabiravye muri entertainment ngo narukundo ruhari abantu mufatanye mu nda abantu mukora umwuga umwe why Demana mwamuretse why Demana yarasaze Demana mwaramuretse nta numwe aramuserukira basi mufate umujane kwa Roja Demana namutwaye kwa Rojanti je acha ongo naramutwaye kwa Rojanti nagize diri na mama wiwe nawe yaranshigiki n'umutipe yitwa Kinju twamutwara kwa Rojanti umuganga mukuru we n'ubu niyemera kasara iyo vyemera gute erega nta wishe umwotse nzira ikirashe kabisa Demana n'umusazi munahuye mwibara urabona tuyu n'umusazi ewana original Demana docteur amubajije ati we ngo uri ngaha kubera iki ngurumva docteur ngo je ngo turi kumwe n'umutipe twakoresha umwanya uramuzi amuteye ku mbuga kuri ngo ngwenda muzi ngo urumva ngo bampenze ngo tuje gukora ikiganiro kuko niko twamubesha tugeze ndababwira ati oya iki kigo c'abakatolika no kwa Argentine naho yarazi oya yarahakemye tuhashitse ne twamubwiye ati location irahanyene ko namubwiye ati yajya anameze ati ikiganiro c'aba diaspora diaspora yaje agukunda ashaka dukorana ikiganiro c'ivyunguka kabisa aramusigurira ingene twaje muganga avuga ati ibi nivyo sobaza ati none abantu bavuga ko kusara bimeze gute nivyo none muganga ngo wobuza abantu kuvuga kabisa jewe muganga imvura iguye nkaca ndayoga none tukirabana ko twoga mu mvura koga mu mvura nica urumuntu akuze urabona ariko aritega imvura yoga kujya kwa yapana kwiruka mu ibarabara ngo uri kuyoga kugusohoka ukoga mu mvura none we nta gapira ushobora gukubita umugere kanguye ko ndagatseye oya je basireka nkubwira ko nje namubonye Demana twarakutanye umunsi umwe ngaha kuri 13 Demana ubasumuravye nk'umuntu muri entertainment ukuntu yari ameze ukuntu yari yambaye ukuntu yari asa uwo mwanya vraiment vya ukuntu basi yarajahana kamedita nk'umunota wose ariko ara Demana agira ibintu Demana urazi umwuga arimo bavuga ngo umusazi yiza agendana amakaye kabisa umusazi atize amabuye umusazi w'umusani Demana yamara mbakute ewa ntahera mu muriro nibaza kuma piano aguma muri none umusazi w'umusani kabisa agenda asarana amayekutere mu gutwi n'umuziki umva rero Demana umuganga ibintu byose yamusiguriye cyabona yuko umuntu akomeye ariko muganga tubwiye azogabanye gusa ibiyayuramutwe Demana cyatumye asara ibiyayuramutwe adafungura Demana ni wa muntu yafungura ari uko muhira bahishije kabisa bijya unibiyayura ibintu byinshi so kubise backup y'amafaranga yawe amafaranga muri restaurant kabisa manzi ukaja muri restaurant ugatera amugapowa mu geto gatuza kabisa Demana nawe ugwaronse yari ganje baronse ganje burya byaramugira ingaruka niyo mpamvu abiretse Demana mu gitondo ngo abameze neza agenda amaze kumugenzura mu isite iwabo mu gitondo abameze neza cyane guhera saa 3 saa 4 hari ubwo bwita ngo shikata arashobora kubunwa nka 30 ku munsi yaguma ari muri koresha umwanya urumva rero ibyo byabwenge kandi byo byagiriye nabi ego byayuramutwe bijya si byiza muri industry ashobora kuba hari abantu benshi babifata bijya bintu nabi kintu bahanura vraiment oya ababifata bamenye ukuntu bitaho kamera niba bifate je none ko atavyo mfata erega umu artiste cyangwa umuntu wese ari muri entertainment gusa si byiza numaze kubona uburorero kamwe bubiri butatu none ubone ko ivyo bintu atari byo nima kaba bikwigishe bagucumite mu rushinge vyihoze bireke tubandanye ibindi kabisa nk'abantu bifata ukarimita ukaroga keye cyane hari abantu benshi bamufata nk'icitegerezo ko muri industry yarafashe runini bavuga ko yari no mu promoter ba mbere nihenze kabisa ko system yari karakora izo classement ngo yinu wa mbere oya basi ari mu bari babishoboye aho nshobora kuvyemera basi system yakoramo siko mwe mwakoramo we wayibona gute Demana basi reka nsubibrande ko cyane izo category ngo gusa bari kubakirana ngo bana bakina barabizi ico Demana yaramaze igikuru nukubaho eske wewe ivyo ukora ubayeho neza ivyo kurondera ngo ikibanza ca mbere ngo nije nyoboye ngo nije wewe rabana n'ubuzima ati ibi bintu ngora nivyunguka birambeshejeho buri bwami bugira abantu urashobora kurondera
oya ivyo vy'ubwami mu bisanzwe ikintu umwami yamara umwe umwami ni umwe twe umwami wacu ni son excellence ndayishimiye muri music na niwe mwami muri music ivyo bindi vya music nta mwami hari muri reka uravyemeye muga nkubusatura yo guhamagara wacu oya nta mwami ibi vy'umwami w'umuziki w'u Burundi oya mani muri Tanzania one je namaze kubona ko bafise umwami uravye kategori urabona neza ko Diamond asumbana kure abandi baririmbye nakure bro nakure yabarensana uzubona nama periode kujya Sadia bivutse nama periode uzubona Dramati yahitinze ukazubona Fernando yahitinze hizo ukazubona Fizo yagarutse hizo ukazubona Mbidata yabataye mu kintu yavuguse hizo Bifesa karatamwo ubundi munsi kiriko arabavuguse Daboje arabafise urumva baguma bahana gusa baguma bahana kabisa mbere urazindirimo ni babampere yantuze wa mu spirit none ujya wari umuzi none ntiwatayemo kandi ntiyafasha akanya gato ngaha mu Burundi turacari mu maperiode turagira rya soko ni nk'aya mamedia yo mu Burundi nta soko tugira muri Tanzania soko rya media ni Wasafi Wasafi rabayoboje inkoni y'icuma ariko aha mu Burundi ama media nuko ni menshi nta soko nta media ihabura biriho Akamo TV Akamo TV iri mu mamedia ya nk'ayandi urabona iziza urabona iyi promo turiko iziza Silent Vibe iziza Hit Top TV za aya mamedia nyine ya kabisa urabona neza yuko arahana n'ama views aronka uzubona uno munsi yatwitse ejo nawe yamutwitse yejo yatwitse urumva nibararonka ya media y'isoko ya media wisumamwo gusa kabisa bikaba bibaye iyo twari twize yari akeza akeza ni media kabisa ubona kuri professionnel kabisa ubona nza kufisa inguvu imbaraga ariko izo mbaraga je narabuze umuririmbyi bavuga tuno muririmbyi kabisa brand bamwubakiye iri international irakomeye cyane ntawo hari nta numwe hari Strozofe bamudugije mu ndimwe ariho kuduza naje umusiguzi hari umusiguzi wanje nadugije muramume umusiguzi wanje w'Inyanzarake Abudigam ni izi nguvu zuko sizo mbe urazi uciye muri Wasafi ikintu umusaruro hakura gusinya amakontra madiri gukora ibiteramo kabisa gusohora hit song none iyo brand umuntu yo kubakira nuronke amadiri nusohora ama hit song nuronke ibiteramo iyo ni brand nyabaki ni kwa kundi umuntu ashobora kukubesha ati nzokubakira izina kubera agupostinga cyane urenganye bakakubwira ati niwe undikoresha umwanya ma posting akaca kujya inoti yiwe ngo birabaye ya brand umuntu ayikubakira ni yayindi yani ikubakira nk'ubuzima nk'umushinge wa life uno munsi zucu kwera Wasafi azobaho imyaka yiwe yose aryohewe kutabiva urumva uno munsi Mboso kubera Wasafi Harmonize bare Ivan kwera Wasafi bazobaho imyaka yabo yose izo nizo brand twe tuba dushaka tuvuga ati ino brand irakomeye ubume aha mu Burundi ugiye kubura usanga umengo ni bumedia gusa ni bumedia burondera inyungu burondera gusa hari amamedia rino ngaha kurondera abade ari ngakwera jendi CEO wakanaka kugira irira abantu byunguka kabisa jewe ndi naka kubera ibintu nk'ivyo ariko hari media nyine uvuga ati no media si bwabwana ino media kabisa si bwabwana kabisa yakoresha umwanya uri mu promoter avuga ko cyane ujya amafaranga y'abandground igenda yajya nushitse ivyo mwavuga none abandground none bafise impano kwa amafaranga bagira ariko abafise impano abafise impano zero mu mufuko ariko abatagira impano mwana ashaka kuguhereza n'ibihumbi jana mani kuri posting mwana umwari ugomba kuvuga ati ni ibintu ari karagira nibiki ariko inoti man na déplacement kurihira urumva uwe akanyaga uzubona ko basavye rimikaje Enite musanga gusavye cash ariko ibipeto usanga bifise imani kaze kugira gushikira usanga yavuye nko kumutakura n'amaguru ngo mani ngo sorry mani ngo nashitse urumva ngo narinze guca ngo arakwera ngo urumva haba peti genda gwakaruka hafi kabisa hari umupeti yitwa Munago
ujya ndamuzi nk'isanamu byinshi ucumengo ni systeme ko jewe abapeti jewe bandondera isanamu gengi kandi ndabazi kandi nabo bariyize ufise impano wowe nyine uri umusana ubuwizi ko ufise impano munago nta n'umusi arimwe rigera nshobora n'ibihumbi 10 promo for free munago ntapo ndamugira urigera ubona je ndamu promotinga sana mu posting ariko uramaze kumuposta ariko ni kwa kunyene kwica ugwehe kuvuga ati reka basi akakanya ibikorwa biri kugira kabisa ariko mu bisanzwe iyaba ari umuntu afite mani hari undi mupeti yitwa nani Mr Loveman n'umupeti Jenas afise impano mani jararenze ariko uyo mupeti n'umukene bro aba muri studio arara muri studio none arashobora kuntelefona ati ko umwanya ndukiya n'igihumbi ma uyo peti kuri impano afise rero niyo mpamvu ndakubwira ati aba bapeti ivyo we wumvise peti n'amakuru wumvise ko jengi noti kabisa yaba peti y'abandagrawund uranayijya sinuri hari igihe numvise niyo guposta ikintu kubera numva neza yuko ngomba kubesha abantu bankurikira kabisa nkumva tumpeti nta mpana nubwo yampaye amahera nta mpana agira mbega iyo bigushikiye ivyo bintu ukahabwa n'amafaranga n'umuntu adafise impano wari ufata umwanya wo kumuhanura cyangwa uhita utema yano cyamukimanukira uvuze iyo bishitse uwo muntu adafise imana akuzanira iyo noti inyuma yo kugira inoti basura muhana impanuro ukamubwira ati ibintu urimo bitwara jara peti basura kundondera bakamubwira ngo ushaka ngore ikiganiro kabisa nkabwira ati burya wewe ikigaragaza impano yawe ikiganiro burya kwicara ngaha kabisa mwene media abarabatu no muntu ndamukura ko views kuko ino kamera ntiyayiguriye wewe yayiguze kugira irondere ko amafaranga yego yideplasa kugira arabe kuko nka bobo ngaha kuri no akamotive agukoresha ikiganiro harura ati dollar zingahe zinjiye wewe rero ntuze kumutakariza umwanya kuko ino siranya rukagose sana wewe ntumutakariza umwanya urabona ngungunje kukuririmbira oya genda ukeye amabase kabisa keye amabase amashowbiz umanze uvugwe hamuzokwicaraho kabisa usigure bijya ajya amabase wakoze kugira abantu bakumenye urumva nabaje baje no kizigenza mani barakreya amabase ko bakundanye n'abatinganye baje ba Ariel Ways bagakreya amabase ko arabatinganye baje ba DJ Brian bagatukana mani za facu zande ari nyinshi mu kigano kubera ico kigano kigire vibe kugira kigize vibe acavugwa avuzwe rero abasubasha bwo mani hari system ushobora gukreya uvugwe kugira umuntu aronka icyo akubaza none uzoza muri inzi ngo bajewe ngo mvuye ngo mwumvuye mu kayanza umufanaro aravye ikiganiro ngo naka ngo atwiganiye avuga ati tosha ariko abonye ngo naka ngo ubusambanyi yakimwe avuga ati wow niyo mpamvu uri bigano byinshi usanga amatitre ari ukubesha gusa je ndi mu bantu ngaha mu Burundi titre zanje kenshi usanga mbesha gose Fizo yarababuje yavuze ko azobakubita mu mitwe abuza niwe mwene TV niwe yaguye kamera ajya yihanije niwe yaguye microphone ababuza n'abamwisemba ko bamurondera ko ibiganiro wewe nanje rero wo muri timu satura kamera fisi ibipeti byanje so gukwikeye utubeze tukivuguti ubuzima bukabanda kandi nkabandanya mbaho mani gukoresha ikiganiro Fizo canke Sabi canke ba Bifesi sico gituma media ija muri mu mufuma sico gituma mwenga nta biganiro bifite amavyuzi menshi ari abantu batazwi na gato sana tumuzanye nime kuri media kwanza ibaze kiwaze ugasanga vyuzi zaduze zanuzenye zizasare nvabara abantu bikoresheje ibiganiro abakomedie niyo bagiye bonyene kimya bakubita amavyuzi menshi kweki batarinda kuritingana ngo mbaka ndonke Fizo ujya Fizo ashaka kumukoresha nyine nka titre nk'umurinzi yamuvuze kw'ikintu cyane we uri kuramugira ko analyse abari ukumuvuga ariko nturote ngo niwe ntigize gukoresha ikiganiro kuko hari igihe usanga atagisharinze ico kiganiro usanga atagishakore vraiment ego yakoresha umwanya je maze imisi ngendura imbuga zawe cyane wandika ngo Pacifique Kamenge n'ibindi biteye ubwoba byarahuye n'umunyakamenge man nibiki bijya amufite n'ikibazo umwasi w'igihugu mana bari umwasi w'umurundi urumva w'umwene gihugu wese urabona iyo hagize igitero gitera igihugu ni gitera gusa abo mu nzego n'umwene gihugu arashikirwa niyo mpamvu rero iterambere
turironderana hamwe twese urumva amahoro tuyagwanira hamwe twese niyo mpamvu aha mu Burundi haremwe ugwaruka gwitwa imbonerakure kame ugwaruka si umuntu ngo mpaka ngo n'umupolisi ngo n'umusoda ngo yagize stage oya ni gwagwaruka avuga ati jewe ku mutekano wa quartier mbamo ndakwiye kwitanga kugira ujya mu Rundi asinzira amahoro kabisa ujya Pacifique ujya n'umwasi w'igihugu ma n'umwasi w'u Burundi kabisa kuko nta kuntu wo kwama wandagaza ibintu bibi by'igihugu ciwawe azombwire basi igihugu atabibi bibamwe muri ico gihugu na Amerika man na Amerika urumva nuko muri Amerika bo bafise babinye bwo gukora manifestation bagakora manifestation ariko ngaha waza gusanga umuntu wikikamukiza mukuru yakukorera ikibi ngo ariko ari yerekana ngo ari garagara usanga we abicishije mu nzira yo gukorera ariko abandi bantu bakora umva bari garagambye ariko bafise intumbero imwe gusa imwe kuvuga cyo tugwanira iki kintu ariko abandi nabo usanga ariko yigaragambye arondera ikintu afise n'ibindi bintu ariko arasotera kwiba kugira nabo umuntu ivyo rero leta nkozi leta mvye yaragikemuye yaragifashe ujya mu Pacifique rero nashobora kugwanya leta jewe mfise ijambo mfise aho novuga aho nyene karme ujya jewe abamukurikirana rega nibo bankurikirana none ngo asaba ferazi ibihumbi amajana ngo je mfise ibihumbi ngo 100 bajya nyene bamukurikirana nibo bakurikirana akoresha umwanya kabisa ujya none azovuge basi vyiza bro azovuge ivyiza amasengero amashuri amaze kubakwa mu gihugu aramaze kuyapostinga abana bavugwa ku buntu aramaze gufata ama video ariko yerekana abana bariko bavugwa ku buntu kweka rondena na insolite wewe so wo kwa murengera yaborewe gusaka bari wa mu mwandagazaga mwene wacu akavuga ati je naravyaye umwana mwiza koresha umwanya so urahengera yakuguriye impuzu ukamuvuga ati papa yangire ugahengera yaguze intebe ukabivuga ariko apana guhengera gusa yaborewe ariko kuzanywa ko ngo papa n'umwana mubi oya bijya kuyobora biragoye none we uwo mu gihugu yo gitwara nkuko umwene gihugu wese ashaka nacishe makere na aramufitisha avugishije ko nabibona mani je aranshisha nukuri kumara kandi rero urabe je n'abantu ndamuvuze abantu baranyata kangujya nimungana uko nitungana ikije arangaburira je ko nitungiye umuryango wanje ngamuze kandi ribi ndabivuze nta muso arimo arigira nyishu kandi sinkeneye kwa nyishura oya igikuru nuko message ibareye isi kabisa message tyo na Pacifique aba yabyo muri bwa ndi ko nzohura naco mbaye ndabivuga kabisa mbaye ndabivuga nimba tunyishura nareke ariko jewe ndavuze ati yego nacishe make nagarukirizaho kwandagaza kuvuga nabi igihugu cyacu bro je mfite imyaka irenga 30 ni mike cyane je meze neza man warashima igihugu cy'u Burundi nico gihugu cya mbere cyose kubamwo kandi ciza utagashira mbe urazi muri Tanzania yuko ibihumbi 10 utokwirirwa mbe urazi mu Rwanda ko ibihumbi 200 utokwirirwa ngurare ariko ngaha mu Burundi hari hoteli ya 5 ukarara hari injya za 1500 tene kuri 10,000 ntumva yuko umunsi wose uheze kabisa ukatujya ngahangora abananga shimi vyuronse wewe nko gwa Pacifique nko bo mukoresha iki canda mu manager sinfi ijeno canda mu mena ndakenda ma ire gamani n'umwana mubi mana afise kandi renda kwereka amasifa aho yayakuye naha iyo uri kurakora ibintu ukabona abantu bariko baragushigikira ukabona ama views ni menshi ukabona ama like ni menshi bisa ucu amasifa caduga Pacifique yabonye yinjiye mu guponda aronsa abafana orke abansi b'igihugu bose bakaca bamushigikira kabisa aca arabibandanye iyo abatamarayike yaronka aba yarabihevye yarayivuyemo rega si Pacifique wenyene we ni ubona gusa hariho nabandi oya Pacifique rero niwe muntu jewe vuzati pause agarukirizaho kabisa cyenda umunyakamenge mwene wacu kabisa Lieutenant nyakwigendera Lieutenant Adolphe Shimirimana umunyakamenge original kabisa akajambo kamwe rero kuri Pacifique kamusiki
yamubwira agajambo kamwe ndamubwira iki wana je namubwira amenye ko nimba ari umwansi w'igihugu ni umwansi w'umurundi wese abarundi nituzo nyakwigendera ndadani wabivuze ati uzosesagura tunga ry'igihugu ego abarundi nituzomwihanganira ndetse n'igihugu nikizomwihanganira kabisa iyo ni cyangwa nizoza agwanya leta igihugu abene igihugu nituzomwihanganira kabisa mani nacishe maketu koresa umwanya uramusavuriye sana mani jenda bro mani je ibintu igana ategereza kukira ndagusunikwa oya agusa impanuro no muhereza nizi azoza avuga bibi kabisa ariko avuga na vyiza kuko ivyiza igihugu gikora nizo byinshi cyane gusumba ibibi kame amisi yose wamuvuga ibibi gamwe yaca mbona yuko ati nareke ko ducafu uye je mena ewa umunyakame ngo yita gukora kuro twerakera wanyenda ujingeso mbikoresha umwanya kurahira nawe ndakenda mu masinda hirombi imana bazi nka mama vyumvise none nyo wavyumvise rero ntihaje kukuvyara oya reka kandi mbukiganzwa n'abavyeyi oya basi hariho responsable go umuvyeyi ibi nuko nyene batambona respect yo kurahira aho burengeye ari ndahiro tutemerewe abatarahira basanga babakorera ibibi bisumba ivyo ya koresha umwanya muri industry yacu amazimisha ari amakimbirane hagati y'abantu mukora umwuga umwe aho ndavuga Simbizi tumugaruke again na Nerinati horo ndibazo bikurikirana uwo bivuga kwiki legend umufana wabo oya urashobora kuvuga ati jewe cyawe nyene umunyamuzi ntacyo no bivuga ko je ndi umufana wabo bantu kabisa Nerinati afise imizerere yiwe Simbizi afise imizerere yiwe rero batabihurije ko birabasha jewe we nawo usanga bariko baravungurana naco birabasha bavungurana n'iryo bari ya mbere bavungurana oya reka ko bakora tutabona n'ivyo vyinshi ni mukora umwuga umwe oya je ntidukora umwuga oya mukora umwuga umwe wese mukora umwuga umwe ubukwiye gusukamwa amazi mabisi cyane yuko amazi mabisi gute je ndabibindaba urumva uraba kanyamuji je ndaba famille yanje ko imeze neza kabisa ewa nakoresha umwanya tugushimire cyane kubona watwitavye cyane ku Kamo TV asante twizere ndabasaba nimba navuze nabi guys mu nawe ndimo n'umuntu ariko nimba hohona shikirije ibintu tahura safi sana Imana iguhezagire kabisa wabitahuye utabitahuye naho don't judge me ya ico ni cyo judging kabisa nunjudging ifaransa ahubwo nawe gira analyse nawe rondera kuko nawe uvuga ati ndakanda mubeshuze naka ko yavuze uko yani ibintu nk'ivyo nturinde kunjudginga umengo uri kurangiza umengo uri kuranci intege jize ndimwo nije ndabizi nije ndabizi kandi jewe nkora ivyo sinda gusunikwa ikintu iyo ukoze ikintu kikuvuyemo kiba gitandukanye incurinze gusunikwamo yagoreje banyara kazi rero cyo genda kurikirana abantu cyane gusa nipoe kimya habaji bamaze imisi bavuga ko koresha umwanya ururimi gifaransa koresha umwanya ewana azi kirundi gusa n'igiswahili cyo mu Kamenge ngo na mupromoter badakwiye kumenya ururimi koresha umwanya genda ayifata nk'iki nishire content ya Pacifique amajambo namushikirije ngo abantu babe okipe cyane n'igifaransa ngo ni blague ko igifaransa mvuga ucumengo ni blague ntibafate yuko iganira umengo ni blague ni comedy tahure amajambo nashikirije kabisa batahura amajambo nibasamaye hari ibintu babijoje gusamaza ibintu koresha umwanya wose cyo tuzoyigaruka ko ubundi izo gifaransa jezo kurigana cy'igifaransa ndabaryohere ndabivugira mutwenge nta kintu kabisa gusa n'umunsi wavuze ibintu biri serious by the way Pacifique serious none wowe umuryango mu gisagara cya Bujumbura utari serious je mubona ivyo nigira ukagira je nta target mfise cyangwa je nta mafaranga mba nkene cyangwa ujize muhira magaso twana wako bwa ati stop oya mani je singa ivyo nguga je mani nije namuzanye mu nzu siwe yanzanye bro twe niko yatutabizi jewe umunyakamenge wora umunyakamenge yoroshe mani je mfise amanyama je ndumuhanza uramuzi wari awe ni ibintu abahanza mwene wacu navuye muri Kongo bakongomani oya barunda bahanza wewe uzokegere Boba gusigurira ivyo bintu abahanza kakuya Simbiza kugira ngo ni umunyoni abahanza abanyoni barabaho abanyoni ngo n'ubwoko ni
n'ubwoko apana ibi by'abaho tunabatutsi n'imiryango voilà imiryango abahanza abavumu abari seriye bwabo ndi ivyo ni ibintu byariho biriho kuva kera abarundi bo kwitsitsa abarundi ba serie kabisa abazi cyari yes iyo nuze nyavamo ababuzi zero naragiye ati uri umuhanza kuno ndabwiye ati ibihanza nibikiho tugira ubuhanza toyaye abahanza n'abantu ngo abagore abakobwa babo bakara cyane sivyo bakara gose ariko abagabo bo busanga n'abasaka voilà usanga abantu b'amahane mwene wacu reka uvuze rimwe ni kofi nuzanye umugore wo kabare uzora ngajana kuba kugwana mu kabare usanga arabahanza benshi urubabata oya ugiye kubaraba kubimburura indani usanga arabahanza rero we mama Kanyamuji avuka mu bantu batekereza mama Kanyamuji aratekereza mama Kanyamuji n'umunyengozi ibusiga ega je narizi ngo zikoresha umaye ibusiga niho nakoreye examen d'etat ego kabisa ingozi ni nini mani nini sana we ni nyabusiga rero nuko bimeze rero ukiye kumenya icuri nunda kwiye kumenya icari kugira tuzobane tuzinanye tumenya ati ndazi ingeso zawe burya nabo bantu usanga basambana cyane ari ubwoko bw'abantu basambana cyane kabisa ni nta usanga havamo abantu basambana gose abamesha urumva n'abakaroroka hafi kaje duheze abanyabubanza nibo bambere mu gusambana aho so ari kuri wonze n'abanyakana abanyabubanza mwene wacu umuntu avyubanza bamukura ubusogi kuri diza acha wongo diza ya goje manya tukushimire cyane ko watugendeye no asante sana ewana duseterera abakozi baka guys imana ibakire ndabakunda cyane nawe kwakire ubwami bwawe guys murakoze cyane kudukurikirana yari ko Mr. Braka nakoresha umwanya I love you so much kabisa